N'amakaritiye nka yose yo muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura hanze n'ubukene bw'amazi meza. Hirya no hino muri iyo zone ubona uruja n'uruza rw'abanyagihugu bagendana bafise ibikoresho vyo kuvomeramwo amazi. Urabaja mu nzuzi nka Kizingwe n'ikiyaga Tanganyika, urabatemberana ibikoresho ku mutwe batazi iyo bagarukira, hakaba abandi batemberana amabido kubo bishobokera ngo bagura amazi yitwa ayo kunywa gusa. Nta hantu na hamwe gushika isaha tuvugana ushobora kuronka amazi. Ubugize ngo kuya kuronderera ibido uyiguze amafaranga make uyigura amafaranga 500. Aho rero no kuvuga yuko ubugonze kugura amazi amwe bita ngo nayo kunywa. Naho nyene ntabuzi ko aba ari amazi meza bazanye. Hanyuma amazi ubwo ari guteka abenshi batashobora kuronka ayo mafaranga yo kugura amazi baca bikora ku mazi y'uruzi bita Kizingwe. Ubwo nabwo ni ivyondo vyitembagarira ngaho ugashora ayo mazi ya Tanganyika abantu bagenda kuvoma nayo nyene nuko. Ni mu gihe ikiza c'indwara ya kolera gisanzwe caramaze kudodora muri iyo zone. Muri iyo mitwaro turangije niho hibonekeje abarwayi ba kolera mu Kanyosha. Aha munsi y'ibarabara ry'indwi aho benshi bamenyereye hafi ya epoka habonetse abarwayi ba kolera. No ngaha nyene mu Kajiji mu bice by'ibarabara ryo kuri 8 naho harabonetse abafise ubwandu bwa kolera. Abanyagihugu rero batinya ko iyo ndwara buca itsimbatara muri iyo zone kugeza imbere aho n'ayandi mazone yo mu gisagara yofatwa. Abumva turi mu bwoba bwinshi kwico kiza ca kolera gishobora kurandagata zone yose ndetse ikaza gufata n'igisagara cose ca Bujumbura bivanye n'ikena ry'amazi. Kuko turatakambira abayobozi barijejeze badufashe baturonse amazi ataruka ibara rigiye kugwa. Urabona ubu ikirira izuba riratse. Ico kibazo c'amazi rero abanyakanyosha bavuga ko uretse ku magara yabo gifise n'izindi nkurikizi mbi ku buzima bwabo bwa misi yose.